amen. Amanazo magaze ngahashima Imana je baranumiye gusenga n'umugenzi wanje hamaze kuza gusengera ngaha nari mfise umutwaro maranye igihe yarawuzi Christophe urahinduye ibintu Christophe. Okay, uwo mutwaro yarawuzi ndawumuyagira ntabwo mu bitunganya neza murabihinda. nari ndawumaranye igihe kinini cyane. Haleluya. Hama turayaga twarakunda kujana gusenga ahantu henshi hatandukanye kantumira kubera wewe yarakijije. Turagenda turasenga mu nyuma muri iyo minsi none ambwira ati odeta je ibintu kweri mbona atantambwe biteye. Hanyuma arambwira ati burya uraza tugende gusenga ahantu murangenda gusenga muri abakeye ati ngira aho bizokunda. Hama turazanana ngaha turasenga. Byari no bavuga ati umuntu wese azeka afise umutwaro nawandike abushiremo n'ikimazi hama dusenge. Hama ndawandika twari dufise urubanza tuburanye imyaka kuva 2014 gushika n'ubu twari tukiruburana ntitwari byagende neza. Rero twaraburanye tukaburana tugatsinda ariko bikanga ko badushikiriza. Bari baraduhaye amasango yuko badushikiriza urwo rubanza baraduha isango ya mbere turagenda ntibadushikiriza. Uwo mucamanza aravuga ngo nigenda mu bisubize mu muryango ubanza mwumvikana ngo hama muzogaruka. Baramubwira ati ibi bintu barinze bazana ngaha byari byanse ko bahuza aranka ko tururaniza kandi ari wari yabisinye ko azodushikiriza. Cha turataha mu nyuma turasubira araduhindi isango niyo yindi sango ntivyakunda naho nyina tubwira kwa kundi. Cha nazana uwo mutwaro ngaha ndabwira na pastor ati pastor ndagusabye usengere turafise ibintu urubanza bimeze kunuku nuku ati nukuri bizokunda. Ajya waje mu biro kwa kangahe hirya ari kwa kabiri cyangwa kwa mbere hari kwa kabiri hama ndabikubwira muransengera ca ndataha mugabo naho nyene naho wasengeye nukuri sinigeze n'umumenga ndavyizeye gose ko nabona bimaze gusiba igihe kirekire. ane nakubwiye tigenda biraza guko. Okay, tugenge byaciye bigenda nyarukije. Naratashe yego narizira mugabo narumva kangono muri jewe. Bari baduhaye indi sango yeje kuwa gatatu hahetse turagenda baratubwira ati muzoze tugende bazoza kudushikiriza. Nukuri je siniriwe ndagenda navuga ati reka turindire turaye vy'Imana ikora. Hama cyambye ati burya byakunze uradushikirize barahejeje kutugaburira. Haleluya haleluya. Nitwokomera amashi umwami w'abami Yesu. Haleluya. Ati barahejeje kutugaburisha bavuga ati Imana ishimwe. Cyanavuga ati nta kimaze bise cyo gushima mugayo ibintu sinumva nto byigumizamo. Cyanavuga ati nzoza gushima Imana rero ndabashimiye mwe mwasengeye kandi n'Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nubwo bitaradadanuka nyene ngo bigende neza. Bitaradadanuka gute barashikira. Ivyo bindi jayo yayindi mahayandi makode nayo ngeneye. Byararangiye mu izina rya Yesu Kristo. Tuzamure haleluya. Abindi byahe. Imana yakataha. Wewe byaraheze uri kurazana ibindi yanyu makode. Haleluya. Urashobora gusubira mu kibanza. Haleluya. Amen. Ndashimiye Imana ko nashitse isaha kwaje mu kwezi k'umunani naho natanga ubuzima bwo kwibako umwana wanje ngugera ku imyaka 5 no munsi. Ndashimiye Imana na repentance mwongera Imana guhezagira. Imana iguhumugisha Imana iguhice wifuza kandi zo guherezo ryiza. Amen. Mwarafashije mwaransengeye ikindi naco kandi Imana imbabarire ndasabye imbabazi Imana narase gushinga intahe kandi sindaranka icyo nkorera Imana ariko Imana nzoyikorera uko bizabishoboka kose ko nzohezagirwa nzokorera Imana. Ndibuka twimugira muri kino kibanza twaduheje kuba titwakwija hari mu kwa gatandatu tukimugira nga hari mu kwindwi. Icyo cyose ndagishimiye Imana. Imana yarakoze yarandinze yarangwaniriye umwana wanje waramusengeye yagomba gupfa abasi bagira mu ntare ku buryo ntari kumubona naye gucika umusazi. Ibyo byose ndabishimiye Imana ko Imana yafashije abakomeye uno mwaka uno munsi arakwije imyaka 5. Ibyo byose ndabihereye ishimwe Imana. Ndashimye Imana yumve ko nshimye Amashimeshi kuri Yesu. Kubwiwe ndemeye ko nzogura intebe nkayitanga muri kino kibanza. Amen. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Dukomere Yesu amashi yamugiriye neza yamurinze yamubaye hafi. Yesu ashimwe kandi
nanje ndashimiye Imana cyane byari byanse ko nshima heze igihe kinini kuva 2022 nari mfise ingwara gendana nta namwe nari bwaje kwivuza mugabo bikanka muga uyu munsi ndashima Imana ko nkomeye ndi muzima naraje nga pasteur ndayimubwira aransengera nukuri abadayimoni bagira abanteze cancer mugabo Imana yarayikuyeho naragerageje kwipimisha ahantu hose hashoboka zamura haleluya barantwara kuri Tanganyika keya barangirira examen igipimo bitwa biopsy kugira barabe kuko baguma babona umenga hazovamo cancer mugabo bipimo bakuye mu Faransa barambwiye ati nukuri umeze neza kubera Imana ati Imana ihabwa icubahiro byarangoye gusa kugira nze gushima barumva umenga ntibirakunda muganda baze Imana ihabwa icubahiro nari ngwaye ibere harimo utuntu tw'utubyimba kuguma bambwira iyo ni cancer mugabo naraje ngaba baransengera pasteur ndayimubwira aransengera birahera ndagisha uri Imana yakandi kajyo uri Imana ihindura ibihe abatabizi nibaze ndababwire ingene wanyeretse Yesu ni mwiza akiza n'amakanseri Yesu cyane kindi nacyo shimira Imana pasteur mu ndwi iheze igihe twari mu gikorane cya burakeye yarambwiye yuko Imana igira ime ikado surprise ndagati Imana shimwe rero ejo niho nabona telefone umuntu anerefonye arambwira twari dusanzwe tuvugana muga sinari nzi yuko hariho ikintu agira ankorereje ntabyo narinzi arambwira mu gitondo byuka kare ujya muri ville urondere ahantu bagirisha autorikore wige imodoka ndagamana yanje ibyo bintu birabaho je nzane byo narinzi sinabona aho bica nakimwe nabona nukuri mugabo kubwo pasteur yabimpanuriye niho nabona nukuri bibaje kubwanje ntabyo nabona cyandagenda ndabaza bajije nibaza ngo nibyo mu yindi misi sinari nzi ngo biraba ko umuntu akubwiye ngo genda ubaze ugati ngirana ikindi gihe sinzi ndambwiye ati nabajije bambwiye amahera aya naya rero sinzi acarambwira ngo ubona ngo uzotangura ryari ndambwiye ati bambwiye ngo nzotangure ngo lendi narosa amahera acambwira genda ubabwire ejo byokunda wiyandikishe hewe acarandungikira ayo mahera nukuri ambwiye agenda wiyandikishe uyige nukuri pastor aho nakaduga kaje aho usoma kanitse nukuri pastor wacu ibinahanura biraba pe hariho nikindi yampanuriye pastor nari ntonze iwacu ndatunze udukoko rero hari ukuntu abarozi je sinzi bakunda bahora baza narabimubwiye pasteur bakaza baciye mu nzoka ikaza gukomora inzoka bwaca mu gitondo mama ego akantelefona ngo hari nkoko zaraye zipfuye ngo je ngo sinzi ngo ndabona zikomeye ngo mugabo ngo nabyutse ngo sanga ngo uzapfuye gati mu izina rya Yesu buke dimanche pasteur acarabimbwira na mama ndamubajije ambwira ngo bigenda uko nyene pasteur acarasengera n'ukuri yanzoka yaraza bakayibona ego inzoka yaraza bakayibona akayibona akambwira ngo n'ukuri ngo je ngo ntarayibonye rero ibiri karondera ubuzima bwanje n'ukuri ndashima Imana yumve ko nshimye cyane ahiri mu ijuru ihabwa icubahiro pastor warakoze kusengera Imana yo mu ijuru goheza giye amen dukomere Yesu amashi menshi mu izina rya Yesu Kristo Imana yacu ni Imana yakandi kajyo nawe kwiyereke muri iki gitondo nawe Imana igukorere ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo cyari byarugayiwe byugurugwe mu izina rya nde iyo Imana irinze ivuga ikaguselektiona mu bandi guki ikagukura mu bandi guki ikakuvugako
shimira Imana. Nimuze mukubita mikrofone. Ukubita mikrofone gutya. Ari indani ari udusinga dushira. Yesu nashimwe kandi nukuri ndashima Imana. Bandugu bimeze gute? Izi mikrofone tuzironka ziti dutugoye. Abana beza kweli Imana bamugisha. Imana ibagirire neza. Muri abanyamugisha. Muri aba boss. Ega muri aba boss. Muri abishengero rimwe bantari rya gisasa. Atari ishengero ryiza rigezweho risa neza. Haleluya. Ari umuntu yambwiye ati yaba byabishoboka no kwimukiye ku Musaga. Nare byankiye. Nikizigo kiri ku kuguru. Gice uzi. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Ndashima Imana yo mwijuru yazanye repentance ku Musaga. Ndashima Imana yo mwijuru yazanye burakeye hano hantu. Muri burakeye nahabonye Imana. Naraje ngaha igihe kimwe baratubwira ngo barasengera amazi, baca baratubwira ngo tuyatore, ngo tuyoge ku birenge, ngo nayabohora ubugingo bwacu ngo dushire n'abari muhira boge. Nukuri je narayotse yabohoye ibintu byanje byinshi. Haleluya. Imiryango yanje amashinimba hari yakomera umwami w'abami Yesu. Imiryango yanje wemeye kuyoga kayoga ibirenge. Benshi bariko bararenga imbibe, biriko biragenda neza. Wanavuka mipaka. Nukuri Imana yaratwugururiye n'abatari bafise ico bakora ubu barakora. Ubu mu muryango bimeze neza. Haleluya, haleluya. Nukuri kufashitse ngaha hantu nahabonye ibintu byinshi cyane. Nukuri ndashima Imana yo mwijuru, ndashimiye n'umukozi w'Imana wa hano. Nukuri mwongera aratwitaho akadusengera atacaravye. Kuko twari twarazungurutse henshi twagenda bakatwaka amafaranga. Muganga aha badusengeye atakiguzi. Imana iratubohora kandi iratugirira neza n'imiryango yacu. Ndashimiye n'abakozi b'Imana ba hano bose abasenzi ba Semplice ba Ejide baradusengeye turabohoka ubu tumeze neza twabotse mu bintu byinshi. Nukuri Imana yaratugiriye neza abumvise ugushima kwanje Imana ibahezage. Amashimeshi ku mwana. Urumva ikintu avuze ngo abemeye kuyoga abavyemeye bose baratabawe ibintu byarahindutse. Yerekwa n'ikintu gikomeye. Iyo habaye yerekwa ukwiye kurifata nkama. Haleluya. N'abandi ntahe ziriko ziraza zikurikirana. Shima Imana. Ego Yesu nashimwe cyane. Amen. Ndashimiye Imana nanje kuba yaranyinjije muri no muryango. Icambere nshima ndashimiye Imana pastor yari yaravuze ivyerekeye imbeba. Imbeba sinibaza kayizambeba twari dufisi wacu. Oya sizigeze. Oya. Warashobora kuyishusha ikaca ihagararika ku meza. Ikiyeka kora butwi ninga. Kugira inyereke rero ko atari n'imbeba igenda ifata ipantaro imwe muri ifise ntiyariye bya bindi bari muzi bimwe itabagura gutya iradoma itora fise abana batandatu tubiri dutatu tune dutanu dutandatu shitse mba ndayitora ipantaro inganda yambaye ipantaro akunda cyane ndavuga ngo naho wayiriye nzoyambara. Nukuri narasuzuguye satani yazananye kuri yo mbeba n'umurozi n'abagenzi bazo. Ejo mwijoro nkomeza gusa Imana pastor yaratubwiye ngo Imana ihagurutse kwica imbeba zose ziri mu nzu cyane. Haleluya, haleluya. Ndavuga ngo mano habwa icubahiro. Ndavuga ngo ariko wantije imbaraga nkagufasha kuzica. Ariko natora umukubuzo wundazi kubitse kubera ishavu nkabona irasitse. Ndavuga narazihaye imiti nukuri narazihaye imiti ziranka gupfa. Ejo mwijoro nza numva umwana wanje wa gatanu nzaruva ngo ariko mama ngo bushime Imana nguzi yuko zambe batambeba nimwe tugifise mu nzu. Oh haleluya. Nukuri narashimiye Imana ndavuga ngo kino gitondo nako ndaza mu gatondo niho navyibuka ndavuga ngo Mana umbabarire uwo munsi mpagarara hera hawe mvuge ngo birakora. Mena. Voma birakora.
subiramo ngo birakora birakora kabisa. Ego icya kabiri nshima Imana inyuma yo gutakaza akazi kanje pastor yambwiye ngo mbonye uronsa amafaranga ngo kandi menshi ariko Imana ingirira ubuntu ca mu mugenzi wanje arampamagara ngo wino wigishe kugira itike y'indege Imana ni kugira ubuntu ushobora kwigira agence yawe erega natanguye sanga nivyo nize mu ishure natanguye hirya yejo ari umunsi nazinduka nabasega narakubonye wiruka kirazira gucegwa nukuri ndababwiye narabonye Imana ariko twiga mu ishure yitwa abantu bize informatique yitwa programmation yari kuri goye ariko subiyemo sanga ni vya bindababaza ariko ibi bintu byarankwirikiranye bwa bundi byo nari gukora cagiye bije igihe yo gutakaza akazi nari mazemo 11 ans nukuri Imana yiko ndayishimiye haleluya haleluya tanga ubwenge igira neza muri byose amen Imana iguhumugisha amashi menshi kuri Yesu ariko aragenda agira neza Imana yaravuze ngo duhaguruke dukore iradushigikiye kandi igiye no gukora ku bwonko bwacu ikore ku bitekerezo byacu ibyo utokwiyumvira Imana igiye kuguha kubyiyumvira Yesu nashimwe amen nashimwe kandi anje magazi hano nshima Imana nari maze iminsi ifise igitero c'ingwara mu rugo ariko Yesu yabikoze byose amen Yesu nashimwe yari nazanye umwana afise gatetere ku kuboko pastor arabyibuka aramusengera dushitse mu iranda mubwira tugende kwa muganga ngo yango pastor yansengera nakize kwizera ibaze yaransumbije kwizera ari umwana w'imyaka 2 none Yesu yamukijije haleluya hariho n'imitwaro nari maze imisi sengera Imana yayinyishuye